Turabaramukije turabahaye mwiriwe mwese aho mudukurikirana muherereye bivanye naho muri. Turabipfurije gusoza no kugira impera z'umwaka mwiza no gutangura umwaka w'ibihumbi 2026, umwaka uzobabera amata n'ubuki. Amakuru rero tubazaniye ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru agezweko gihutihuti. General Alain Guillaume Bunyoni mwari muzi ko yajanwe mu bitaro vya Kira Hospital, kuri ubu ngubu gihutihuti asubijwe ku bitaro vya Gitega. Ni ibiki vyobaye kugira ngo Bunyoni asubizwe Igitega? Bunyoni yoba ashaka kugandagurwa? Bunyoni yoba ariko arageragezwa ngo atoroke, hama niyogerageza gutoroka bace bamurasa? Niki coba kinyegeje inyuma co kugira ngo Bunyoni agume azungurukanwe avanwe Igitega ajanwa i Bujumbura, yongera ava i Bujumbura ajanwa Igitega mu bitaro bikuru vyaho? Igihutihuti vyoba vyagenze gute rero? Katubabwire vyose ibijanye n'iyi nkuru ya Generali Alain Guillaume Bunyoni. Gihutihuti Generali Alain Guillaume Bunyoni ati yasubijwe Igitega mu bitaro vya Gitega, nyine mu bitaro bikuru vyaho. Imodoka zine zirimwo rusehabaniha ambulance, Toyota Land Cruiser V8 ijanye n'umukenyezi wiwe ya Senta niyo nkuru, pickup y'igipolisi na kamyonete double cabine y'iperereza nizo zamusohokanye hafi isaha 8 z'umugoroba canke z'umurango z'umuhingamo, uko bivuga bivanye n'agace uherereyemwo. Zimukura ku bitaro Kira Hospital vy'i Bujumbura. Amasoko yacu ku bitaro vyatwandikiye ico gihe ko batazi iyo Bunyoni ajanwe kubera yasohowe igikubikubi, ariko inyuma y'amasaha abiri arenga gato abari Igitega batumenyesheje ko agarukanywe kuri Hôpital Regional de Gitega. Amasoko yo kuri Kira Hospital avuga ko batigeze babona icari catumye General Bunyoni akugwa kuri ivyo bitaro vy'Igitega nyine kugira ngo ajanwe i Bujumbura. Ayo masoko yacu yari yatubwiye ati, nduguruye twamugina, twebwe ntitubona icatumye Bunyoni bamuzana ngaha. Ingwara yiwe iboneka cane nk'ihahamuka cane canke ingwara yo mu mutwe. Bunyoni ntavuga kandi ntakora muvoma nimwe, aguma aryamye. Ingwara isanzwe asanganywe ni diabete, iyo nayo ntaco tubona coba cari cahindutse catumye bamuzana. Abaganga barapima ibipimo bakandika ivyo batoye, ariko rero hariho abandi baganga bizewe na Ndayishimiye bategerezwa gusuzuma ikintu cose abandi baganga boba bakoreye Bunyoni. Vy'ukuri ntituzi ikintu cinyegeje muri bino bintu. Hashoboka ibintu bibiri: Bunyoni wenyene ashobora kuba yanka kuvuga n'impaka, aho ntituzi igiharuro coba kirimwo, canke aragwaye gose. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bushobora kuba bwamuzanye kugira agerageze gutoroka hama bace bamurasa, kuko hano ibijanye n'umutekano wiwe ntabwo vyakomejwe cane, abishatse yotoroka. Ikindi mwomenya nuko hano yobaye avuga atana kimwe gikomeye yovugana n'abiwe. Mu cumba agwajwe n'umukenyezi wiwe, ariko hagumayo abapolisi batatu.
Bunyoni ntashobora kuvugana n'umukenyezi wiwe, baguma bacunzwe amasaha 28 kuri 28 mu cumba ndugaye twa Mugina. Ibintu biri kuba kwa General Alenguiyome Bunyoni rero biraboneka ko ari akamaramaza ku butegetsi bwa CNDD FDD. Bunyoni yoba ariko arageragezwa kugira ngo bace bamurasa, niyo kwiha ivyo gutoroka canke niyo kwiyumvira ivyo kuba yatoroka igihugu. Ese hoba hari abashaka gutorokesha General Alenguiyome Bunyoni canke ni umutego Varisito Ndayishimiye ariko aratega General Alenguiyome Bunyoni kugira ngo bace bamugandagura? Ibintu biboneka ko bikomeye cyane kuba icumba cyahora gicungerewe cyane, uyu Bunyoni yahora acungerewe cyane mu bantu bacungerewe cyane kugira ngo atoba yatoroka. Ndayishimiye arabona ko kugandagurira General Alenguiyome Bunyoni bamuroze vyanse, akaba yipfuza se kuba yogerageza kumwagiriza ko yatorotse inzego bagaca bamugandagura. Ibintu bikomeye cyane biriko biraba ngaha muri kino gihugu, kandi biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwoba bwinyegeje inyuma yuko gushaka kugandagura General Alenguiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko muri kino gihe akaba yaragizwe imbohe yagirizwa ko yagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, nk'uko amakuru dushikirizwa, amakuru dusumira agenda abitubwira. Biraboneka ko muri kino gihe atakindi bariko bararondera ukungene General Alenguiyome Bunyoni ashobora kugandagurwa. Ni mu gihe hari andi makuru avuga ko na Varisito Ndayishimiye ariko arategura kugandagura General Alenguiyome Bunyoni, nawe niko hari ibihangange birimwo Colonel Reveriyano Ndikuriyo vyipfuza kumugandagura umwanya ku mwanya. Bamwe bati nabonane ashobora kutayirya, bati ese aripfuza kugandagura General Alenguiyome Bunyoni kugira ngo arabe ko abo botinyamwo bagateba umugambi wo kuba nawe yogandagurwa. Ni ibintu bikomeye cyane ibiriko biraba ngaha muri kino gihugu. Biraboneka ko hari ibinyegezwa byinshi binyegeje muri buno butegetsi bwa Ndayishimiye, kandi bikaboneka ko hari benshi nabo batashigikiye Varisito Ndayishimiye, boba bari inyuma ya General Alenguiyome Bunyoni. Ikindi twababwira nuko General Emmanuel Ndayiziga yagizwe General Major muri Police Nationale y'u Burundi. Uyu mugabo Emmanuel Ndayiziga wagizwe General Major akaba yaragizwe yarajejwe amabanga agiye atandukanye, amabanga akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bijanye n'umutekano. Yarakoze mw'iperereza service de renseignement, yarakoze mu gipolisi, yarakoze mu bintu bitandukanye, uburorero bugiye butandukanye mu bijanye n'umwuga wiwe. Arafise ibikorwa byinshi bimuvugira ngaho naho yaciye agirwa General Major. Uyu nawe tuzagaruka ku nkuru ziwe, ni iki coba catumye General Emmanuel Ndayiziga aca agirwa General Major. Vyoba vyaturutse kuki kugira ngo uyu mugabo ahabwe ipeti byiwe bariduze? Ni ibintu bibandanya byiyumvirwa ko benshi bariko baratekereza ko uyu mugabo hari ibindi vyoba vyinyegeje inyuma, navyo tukabandanya kubatohoreza kugira ngo ayo makuru nayo tuzoce tuyabashikiriza.
kugira ngo rero amakuru yacu mwene nk'aya azaje agushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone hama ugaca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa amakuru yacu tuyagarukirije ngaha nagahwane ndabike banuye